nari ngaha gusenga umwana tuvukana aranyandikira ambwira ati jewe biranse muganda bifata ibisanzwe arambwira ndamusengera ibisanzwe nyene mugashitse muhira arabandanya arambwira ati amara basi telefonera papa telefonera iki je biranse batume bantwara kwa muganga mugabo akibimbwira nkanibuka inzozi nari nabonye maze kuzibuka nkanumva ubwoba nkanandikira umukozi w'Imana ndamubwira ati hariho umwana tuvukana bimeze ukuntu arambwira ndamuha izina ndarimuha rero ndashima Imana kuko buteye yashiye anyandikira ngo ubu ndashima ngo ubu ni byiza ngo ndakomeye ntahura ko ivyo bintu byari biteraga byo kwa muganga ikindi shima Imana kuri ino ndwi nari ndyamye mw'ijoro ndiko ndarota ibintu nyene mbona ibintu bikomeye hama hajya nk'ibirota ndanumva musaza ndari hanze arantelefone ku yindi nimero itari iwe arambwira ngo sengera ngo wavyumvise ndi muri izo nzozi ndajanjamuka ndasenga muga mu masaha yitereye ndamurondera kuri telefone ndamubura nkanka kuri ya yindi yari yaciyeko ndabaza ati bimeze gute ku muntu yari yantelefone kuri ino nimero ashambwira ngo bamutwaye kwa muganga nkibyumva kanandikira uwundi umukozi w'Imana ndamubwira aho ngaha nyene ndamubwira ati ibintu bimeze ukuntu hageze ku mugoroba na telefone uwo musazanje ndamubaza ati bimeze gute ashambwira ati navuye mu bitaro banteretse rumuzibiri none nagize mufashe amen amashi menshi akomeye Yesu ashimwe kandi magaze ngaho ashaka gushimira Imana je nari mfise umwana baramukoresha ikuzimu hanyuma cagihe basengera amabuye naciye mfata ibuye rimwe ndarishiraho ryama amirindi ndarimuhagende arigenda narine ahaje hose ubu rero vya bindi vyaza kumutora mw'ijoro kubera bice yaca nkumindura akampamagara ngo mama baraje kuntora nyene ubu ndashima Imana ubu umwana ari amahoro byaraheze Imana ishimwe amen akabuye no kuri kose kakoze kiyo mwibuke ko akabuye ari Yesu Kristo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigumya imfuruka dukomera amashyi umwami Yesu ikindi shima Imana ku munsi w'ejo twariteguye nyene ngo tuje muri serire nyene abantu baje muri serire turabura utwigisha hama tubuze utwigisha hama hageze mw'ijoro satani acaraza kuturunguruka nyene aratuzomera kuburyo ateza mama wanje ikibazo ico kibazo kimutera arabura ubwenge impamvu zose zirahera ni ukuvuga arabikira nyene co ngaho kitagira ubwenge niho nafata wa munyu ndawushira mu mazi ndamunywesha mama wanje uwundi ca ndafata ndamusuka mu mutwe ca ndafata uwundi ndawushira mu gikombe ca ngenda kunyijagira hanze kubera vyari ibitero vy'abadayimoni ubu ndashima Imana mama wanje yaramuhotse amen amashi menshi akomeye Imana ishimwe cyane amen je nahagurutse mvi Kiganda mu ntara ya Muramvya ntaziyondoye sinzi yo narindoye na Gitega mu Kayanza ibujumbura mugashitse ahantu ku Rurenda mbona imodoka ije Bujumbura nuriyo nyene nuriye shitse muri ville caduhura n'umukozi w'Imana aho ngaha asanzwe ari uwiwacu timbega uri kuja hehe je ntumva ziyonja singira iyonja Imana yaramevye ayikoreye mugabo simboneka kumbaza je singira iyonva ariko hose Imana ashira hasi imodoka ati urira mu modoka ndurira hama ndaza sinone wewe vyagenze gute namubwiye nta kintu na kimwe nashaka kumwisha namubwiye nti je Imana yaramevye hama rero ico noshima Imana navuze nti uhogenda gutware gusenga amaze kunzana gusenga turasenga musi wa kabiri uno musi rero uri hejuru ico nshima Imana ndavuga kuko amajambo pasiteri yazanye yarayiwanje igisabisho yatumye umukozi w'Imana cyari kiwanje ntabwo rero ngaha nkomera amashyi Imana Imana yabikora urumva wakimeze neza ndumva meze neza ukomera amashyi umwami Yesu yarafise imbanyi y'uyu mwana
naeleza miezi 7 kasikini anacheza tena. Ikija amezi 6 yumva ameze neza. Bunde kanisa moyo vina kalamu huko mjawe Baca baramubarira bamurangira ngo hari ishengero rimwe ry'Ijabe ngo hari abantu basenga cyane. Nikaomba audience ya kwenda kuonana pastor. Acaraza asaba audience yo kubonana n'umwungere. Pastor akambia wewe kuona omba tukaonana kanita. Hanyuma rero agirirwa umuntu arabonana n'umwungere akamubarira ngo uzohora usenga. Nikakuya kanyombea na gasho kanyombea. Baransengera n'umuhungu baransengera. Akambia wewe kuna kuya bamutegeka kuzohora aza gusenga umunsi wa 5. Ikafika amezi 8. Amezi ishikanya amezi 8. Karuma kabisa karuma. Natangura kuribwa cyane. Nikaenda mu hospitali. Imarira cyane mu bitaro. Kwa mwezi wa 11. Mu kwezi kwa 11. Sasa wakambia omwe bayitoe. Baravuga ngo byiza nuko iyo datuyikurayo uwo mwana. Anza jifungua ataishi. Nuko rero mwana nta nubwo azobaho. Mimi napenda sikia ile saa 8 ya evangelism. Undakumviriza ubutumwa bwiza buca ku radio ku munsi wa 5 mw'ijoro butangwa n'umukozi w'Imana Joseph. Kesiko naombea wagonjwa, naombea kandi barasengera n'abarwayi. Mwana ugua ashike kwa nyana umu. Akakora umuntu wese abara bari hafata. Nanje nashafata kunda yanje. Nabwira Imana ngo Mana ntuzumara amazi y'amezi yose maze mbabara kusinze mara amazi. Uzundose uwundi mwana. Nikaikala hivyo abaho muri ubwo buzima. Kwa muganga kwa nipiga maserumu. Muganga bamushyiramo n'amaserumu. Bikafika bikapona kadogo. Biramera nk'ibicureha gato. Anaambia nibakie kunyumba na ikada. Bari bamutegetse kuguma muri akaruhuka. Bikiruma narudia kwa muganga. Hanyuma wabona wumva ubabarenguje ucugaruka kwa muganga. Akiyo mawubi. Kila siku vendredi siku sikia mawubi ya. Ariko ubwo butumwa bwiza bwo ku munsi wa 5 nama ndabukurikirana iminsi yose. Sikukosi kabisa. Ntabwo nacerwa. Kaikada hivyo. Ilikuwa mwezi wa 12. Ashize mu kwa 12. Sasa kolo kafunguka kutakasa mtoto atoke. Hanyuma rero ko kiruguruka kugira ngo umwana avuke. Ngiye kwa muganga. Nilienda kwa muganga. Nshitse kwa muganga. Sasa naenda kwa muganga, daktari wangu ndio akamfuatilia akaambia ndio fanya operation sasa. Muganga yamukurikirana namwe kugenda kwa mukariya bakugiriye operation. Akubaye. Nikaenda akafanya operation. Cyagenda barakora ibyabo. Hivi niko na mtoto wa 2 mois. Ubise umwana w'amezi 2. Nashimeshe kuri iyo mana yacu. Uyu niwe kanguro ryanje ryo ku munsi wa 5. Haleluya. Nashimeshe kuri iyo mana yacu. Umwana mwiza cyane. Kandi yakubereye umugisha yamakuvyura ku wa 5 kabisa. Dukomera amashyi umwami Yesu. Imana izibavyura ku wa 5 n'uno munsi ku wa 5 saa 8 tuze kuba turi kumwe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Imana yakora ibintu byinshi ariko ngenda kuvuga bitatu. Ndashimira Imana ko yambohoye kugira 10 n'amashikanwa kubera bwa mbere ibyo sinabikora. Ikindi ndashimira Imana ukuntu rema ifasha mu buzima. Gaje kare naramuvandere natanguriye ku 30 ariko ubu gushikita isaha isi kibanza ndakoresha plus de 2 millions. Dukomera amashyi umwami Yesu. Kandi vraiment ndashima ikibanza yampaye n'ikibanza cyiza cyane ndagishima kweli. Ikindi kigira 3 navuze ko mvuga bitatu.
ngomba kuvuga bijanye n'ibuye pasiteri yasengeye aca riduha kandi ashimira Imana iyerekwa yamuhaye akariha pasiteri. Ukuvuga ukwezi amezi turimwo ni amezi mabi ku badandaza. Abadandaza basanzwe babizi. Yewe mu rudandaza rwanje ndandaza ibirato muri aya mezi nta mahera hari mu birato, ariko maze gukora akoresha uko ibuye pasiteri yabitubariye. Yewe ubwo bukene nta nubwo mbona nimbonera kuvuga neza. Rero ndashimira Imana no ku bindi byose yankoreye. Yenda ronka akanya nzosubira ndabivuge, pasiteri nawe yongeho umugisha, mbere niyo nabitegura neza nzomukorera akantu. Imana yoyo ikigira 10 n'amashikanwa ndagikora, sigaje pasiteri ndamushimire, Imana ihabwe icyubahiro. Ndakomera amashyi umwami wacu Yesu. Ejo narayinomvise inama ampamagaye ari hanze, ampamagaye ari hanze, arambarira ko kajya kabuto nawe kamushikiye, wewe kugira kamushikire yakariha 180 utubuto tubiri. Utubuto tubiri kugira tumushikire, agaharage agashatsi ngo yabirihiye 180 kugira bimushikire. Ngo ahita afata agaharage aravuga ati ngomba ndakamanyuramo kabiri, kamwe aragahekenya asigarana kamwe. Arambwira ibyo ako kabuto kariko karakora sindabivuga. Yavuze ati mpuca ndungika audio ndi kure cyane mugabe izobashikira, ndonde neza ivy'Imana iri kirakora biciye mu kabuto. Haleluya. Mwebwe mushobora kutaba muriko muraha agaciro akabuto, ariko urumva ko abandi bakarira 180. Niribuye nawe niribuye nyene bucari mushikira aremera rishya. Ngene umva ndajugumiye bivuye mu kabuto. Ndasubira ndadoze icyubahiro cy'umwami Yesu. Kandi nawe ndazi hari ibyigiye kugukorera biciye mu kabuto. Biciye mu kabuto, biciye mu ibuye, Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane.